ibyo bituma Satani yiranda, ibyo bituma Imana nayo kubona yakugiye kugerageza Yobu aho nta makuru izobatse Yobu yavuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa zose ndakunda isi ntacyo icyo Imana niyo yari yaragabye kandi nigabuye kwigeze bikagihugu Yobu ashishikara guhagarara ku Mana. Imana ibirabya ati Yobu ngiye kukuriha kabiri ibyo baratwara. Igihe cyose uzohura n'igeragezo upfira mu Mana, unanirwa mu Mana, ibintu byose ugume mu Mana kama mbaya widetermine kuguma ku Mana, hoba mu muriro, hoba mu mvura, hoba mu zuba, hoba mu byago, n'ahandi hose woguta uhoraho wewe azokwitorera.